uyu munsi tukibuka perezida Cyprien Ntaryamira hari ijambo yasize avuze atari kuvuga amajambo gusa kuko mu ijambo umuntu arumva intumbero yarasize avuze ijambo ryakoze ku mutima abarundi benshi kuko burya abantu iyo bari kubarumviriza ntibumviriza gusa amajambo tuvuga burya abantu barashobora gutandukanya umuntu ariko aravuga besha n'umuntu ariko avuga ikintu kivuye ku mutima n'umuntu ariko ababwira ukuri numva igihe perezida Cyprien ashikirije ijambo bwa mbere abarundi abenshi barakozwe ko ku mutima barumva bati uyu muntu atuziye neza uyu muntu afise intumbero nziza iri jambo atubwiye n'iry'ukuri bagace bagira icyizere bakagira umwizero mugabo nuko byavuye bigorana arivyo turiko turahimbaza murabizi ariko iryo jambo niryo rigenda bitava mu gitima naho hohera imyaka 30 ningahe 35 40 n'imyaka 50 izohera hamwe usanga n'umwana akivuka usanga akubwira ati perezida Ntaryamira yasize atubwiye ati bene iryo jambo nkiri abatumwa barungitswe kumenyesha iryo niryo abantu bakenera kumva ijambo risigara mu mitima kuko ari ukuri kuko ari bizima kuko rizanye ikintu cyiza nituze turavyibagira umukama dufashe kubandaniriza aho bagejeje umukama dufashe gushira mu ngiro ivyo perezida Ntaryamira n'abandi benshi badutanguriye basize batanze intumbero mugabo bataronse umwanya wo gushikako.